kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Umuntu wese adashimye urubanza ntabanduka yaciriwe arashobora kwitura inama nkuru y'ubutungane. Ubwo rwego ubu rwarahawe ububasha bwo kwakira imanza. Leta y'u Burundi ikabona ko ivyo bizoza bisahiriza ubutungane kuzuriza ababwituye. Ariko bamwe mu bizi vy'amategeko twavuganye muri kino kiganiro kw'isoko bavuga ko ivyo bije gushimangira ingendo ya leta yo kwifatira mu kwaha urwego rw'ubutungane. Kuri mikro muri kumwe na jewe Bera Mugisha. Kuwa 23/0 mwaka wa 2021 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarasinye ibwirizwa rigenga urwego rukuru rw'ubucamanza. Inyuma y'umwiherero w'imisi ibiri w'abagizwe urwo rwego wabereye Igitega ku magenekerezo ya 29 na 30 mukakaro uno mwaka, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arurongoye yavuze ko hakenewe irindi bwirizwa ryihuta ritunganya ishigwa mu ngiro ry'ingingo zizofatwa. Rero twararose ibirego abantu bitwara mu nama nkuru y'ubutungane, novuga ko dufise imanza zishika ngira nk'amajana. Muga tubonye bitwarira imanza, ubanza kuraba mbe none ko abitwaye ari benshi, tubanze turaba baziciye. Hariho imanza koko ubona yuko ari imanza zitegereza gusubirwamo. Izo rero tuziravye twaciye twiga ko nejo twari twize mu buhinga ingene dushira mu ngiro imanza zisubiwemwo biciye mu nama nkuru y'ubucamanza. Twaciye tubona yuko naho twoca tuvuga tuti urubanza genda mu rusubiremwo gushira mu ngiro, duca dusanga hari hagahaze. Twasanze hari itegeko ryishigwa mu ngiro ryari ryabwirizwa. Ure tukaba twaciye twihingingo yuko iryo tegeko bunyene baca bagenda kuryandika vyihuta. Iryo rero rigizwe nishigwa mu ngiro gize ingingo rero tuzoba twafashe kuri izi manza dusanze koko batarira busema. Ingingo ya gatatu y'ibwirizwa rigenga urwego rukuru rw'ubucamanza mu gace ka 8 ivuga ko rugenzura ko imanza zicibwa neza, rukanaraba nishigwa mu ngiro ry'imanza zaciwe. Rukongera kandi rukakira abagwitura batashimye imanza zaciwe. Kubw'umushingwamanza Gustave Niyonzima, iryo bwirizwa rihonyanga ibwirizwa shingiro. Inama nkuru y'ubucamanza akazi kayo nako kuraba ko hari ico twokwita bonne administration y'ubutungane na fonctionnement yayo, ariko ntibashobora gusubirira amasentare nk'uko ingingo y'amajana 214 mu gace ka mbere y'ibwirizwa shingiro ibitegekanya, ikavuga yuko urwego rw'ubutungane rurigenga kandi ntirutegerezwa gukorana n'urwego nshingwa bikorwa arivyo pouvoir executif canke urwego rutora amategeko pouvoir legislatif. Ikindi naco nuko no mu ngingo ya 93 y'ibwirizwa shingiro itwereka ko umukuru w'igihugu aserukira urwo rwego nshingwa ntwaro pouvoir executif, bisigura ko mu bisanzwe ntiyashobora kwivanga mu vy'ubutungane. Ikinababaje nuko muri iyo nama nkuru y'ubutungane harimwo ibihangange bibiri vyo mu rwego nshingwa ntwaro, umukuru w'igihugu asanzwe atwara urwo rwego hamwe n'umushikiranganje w'ubutungane. Mu bisanzwe ivyo vyose hejuru hategerezwa kuba hari utwara sentare ntahinyuzwa Cour supreme, kuko ari waserukira urwego rw'ubutungane, kandi n'abagize iyo nama bategerezwa kuba batorwa n'abantu bizi vy'amategeko. Nayo ku bwa Vital Shimirimana yahoze arongoye urwego rw'abacamanza b'abarundi, ubwo rwego rukuru rw'ubucamanza rwabonetswemwo ingorane kuva kera. Evariste Ndayishimiye acaza avyunyura. Kuva mu mwaka wa 2000 abacamanza bo mu Burundi ntibahengeshanije gusaba yuko urwego rukuru rw'abacamanza rwosubirwamwo ku buryo bw'uko abacamanza bene umwuga bagira ijambo, na cane cane mu vyerekeye indinganizo n'intumbero urwo rwego rw'ubutungane vyofata. Kugezaho mu mwaka wa 2013 haba inama rukokoma yerekeye ubutungane. Hanyuma rero muri ico kiringo baranasavye n'ingene inama nkuru y'ubucamanza yomera, ariko n'ico gihe ntivyari bihagije kuko hagumye hariho ivyiyumviro biza vyerekana yuko umukuru w'igihugu hamwe n'abandi basangiye amabanga muri leta yuko bogumamwo. Hanyuma rero unye ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye yiswe ngo ari inanase, ngo agira ngo ahe iteka iyo nama nkuru y'ubucamanza, ahubwo yaciye aza kuvyunyura kubera yuko iyo nama nkuru y'ubucamanza
yaje imera nk'igisubirira amasentare yo mu Burundi, yaje imeze nk'iyungururizo, yaje imeze nk'uko ari sentare ahubwo igisumba izindi. Ku bwa Vital Nshimirimana igikenewe n'ubwigenge nyabwo bw'abacamanza. Twibaza rero yuko uwo mutego abarundi benshi hamwe mbere n'abahize amategeko mbere n'abafasha Uburundi mu vyerekeye igisata cy'ubutungane twaguyemwo wo kuvuga ngo inama nkuru y'ubucamanza hamwe isubiwemwo ngo hari cyo hinduka. Ibyo bintu birakwiye guhinduka. Abantu ubwa mbere bakavuga bati dukeneye ubwa mbere na mbere yuko abacamanza bakora nk'abacamanza, amasentare agakora nk'amasentare, abacamanza bagakora umwuga badakebaguzwa, badatame ku ijambo mama n'imigambwe mama na bamwe mu barongoye ubuzi butandukanye, bamwe za documentation, igipolisi n'abandi. Hanyuma rero iyo nama nkuru y'ubucamanza nayo izoba inama nkuru koko y'ubucamanza igihe izoba idacanzemo umuntu n'umwe, igihe izoba yiganjemwo abacamanza gusa, kumbe bagashobora gutumira bamwe mu bafise ico baterera, mu bafise ico bashigikira mu vyerekeye ubutungane. Aho twovuga nk'aba bari muri baro, aba bashingwa manza, kuko nabo barafise ico bafasha mu iterambere ry'ugo rwego. Hanyuma igihe rero ugo rwego ruzoba rukitwagwa n'umukuru w'igihugu, hanyuma hakabazamwo umushikiranganje wa mbere, hakazamwo procureur general de la République, hanyuma bagashiramwo abanyamigambwe, bagashiramwo bo bishakiye, nta kintu na kimwe kizohinduka atari uko kizoba ikinyoma baguma bahenda abanyagihugu. Abacamanza basanzwe bidogerwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko bajya ibiturire mu gihe na bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe na leta n'amashirahamwe yigenga bo bagiriza leta gukoresha ubutungane ku nyungu zayo. Aha akaba ari naho hagarukiye ikiganiro ku isoko cuno munsi. Mbere Mugisha nariko ndakibashikiriza nkaba ndabikebanuye naho ubutaha. Cyari ikiganiro ku isoko.